lo lo walo warampakije walo Let's get together and feel alright. One love, one heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Yes, ati feel alright. Umudada mwiza cyane, umudada yitwa ST Baby. Yo. Nuko twagiye turiko tugenda tugana kuri prison centrale, aho turiko turagenda kumburi kuraba abene wacu ari anye tugenda neza na neza, tubanaye tugenda turiko tugenda tugana muri prison centrale, aho kabisa turi kumwe n'abarasta, ibintu hariya anye, ibintu n'amafi. Turiko tugenda kuri prison centrale y'Igitega, aho turiko turagenda kumburi kuraba bene wacu hari anye manager Yurik. Imodoka riteke iki bro? Irimo ifashanje giye kurabisha bene wacu bari mu gasho, kuko umurasaga arangwa n'umutima w'urukundo no kubabarana na bene wabo. Turaba hariya cameraman kugira ngo ST baby ST gumanga ubu n'umutima mwiza cyane. Turabe hari anye gato kubona mwariyumvira iki ati lo 11 Mai tuzoja kuraba bene wacu bari mu ibohero rikuru rya Mpimba y'Igitega, nk'abarasta kumbure musanganywe urukundo. Iki cyiyumviro kumbure caje gute, cyatanguye gute? Iki cyiyumviro kuno cyatanguye nko twakoze tuvyumva twatuzi ko Bomari yari umuntu yakundana, yarakora amakosere menshi, imena rimwe agakora ikosere agaca yihebera kuzo kubaka nkirerero ry'abantu batishoboye. ST njo nuko bakunzi ba Igozen TV, uku niko urugendo rwaranze umunsi mukuru wa 11 Mai kumbure aba manager batandukanye turi kumwe kumbure n'abarasta, aho mubona ST Baby Desire hariya anye yari yashitse kugira ngo bagende kuraba bindi wacu bagenzacu abavukanyi basanzwe bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba y'Igitega, kumburi bitwaji n'agakemanyi bitwaje agakemanyi hambavu kugira ngo bashobore kuja gusuhuza abagenzacu abavukanyi basanzwe bari mu ibohero rikuru y'Igitega. Uko niko binjiye rero kumburi, uko niko binjiye kugira ngo baje kubasuhuza. Hari anye modokari, cameraman urayibona hari modokari yari anye yera modokari yari anye yera bari bazanye kugira ngo iyo modokari irimwo utuntu tumwe mutwo bari bazaniye bagenzacu basanzwe bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba y'Igitega, kugira ngo lo 11 Mai umunsi mukuru w'ikibuka umuhisi Bomale, aho mwamuzi ko Bomale yarangwa n'urukundo, kwitaho bagenzi we, kwitaho abavukanyi, ari naco gituma icivugo cyuno munsi bavuze ati kwitaho bagenzacu, kwitaho abavukanyi, kwitaho bene Burundi, nico caranze abarasta. Ari naho mubona turi kumwe na Desire manager Eric yari anye, ST Baby hari anye cameraman. Imodokari sinzi kuri kurayibona, imodokari ipakiye ibintu hari anye Thierry Chombosi ariko aragerageza ingene bashikiriza ingene ivyo babazaniye bishobora gushikira abanyororo. Thierry Chombosi yari anye ariko aragenda ganire aramukije ST Baby ST Baby barinjiye sinzi kana bwiye ST Baby yari anye ariko n'urukundo rurerure cyane, ariko agerageza ingene bashikiriza agakemanyi bazaniye abanyororo basanzwe bafungiwe mu gisagara ca Gitega. Thierry Chombosi yari anye ariko nawe nyene n'umusatirizi nkanje ariko arasatira vuga ati imodokari ngiyo twayishikanye. Leo mugihe twashikanye reka tugerageze ingene twoha abanyororo ivyo twabazaniye, agakemanyi twabazaniye kugira ngo kumbure lo 11 Mai cartoon umurasta ari anye kana wenyene kumburi gushika muri kino kibanza kugira ngo Rastaman na katuna Amerikari anye murabona ku myambarire irenze bariko bagenda bapakurura amashu hariya amashu menshi hariya anye Desire hariya anye ariko agenda babereka ivyo bazaniye abanyororo abafungwa.
umunsi mukuru w'abarasta n'umunsi mukuru wo kwitaho abagenza cubaba ari ibijumbu vyinshi burya abarasta barakundana kwe ndabira kuri Carton America hari anye Carton America cameraman mu bisegato mu boss yinjira ariko wari America ku gitari yari anya America aba yagifashe kugira ngo hari anye St Baby yari anyagenda tamba St Baby yari anye yo Carton America hari anye ku gitari tugenda turaba hari ibijumbu bigenda bipakurugwa Eric manager hari anye kavuga ati pakuri ivyo bijumbu twihera abanyororo twihera abagenza bacu babohewe mu gisa mu bihorero rikuru mwibohero rikuru rya Mpimba ya Gitega kugira ngo uno musiro 11 babone ko abarasta kujye baranzwe n'urukundo nuku ariko tukiri hari anye St Baby hari anye agenda aramutsa abo ahasanze Carton America hari anye ku gitari agenda afurahisha abantu n'abapolisi bararyohewe kweri Combozeri anye ntiyishimye mu rukundo ntangere agenda hariya anya pakurura ibijumbu hariya anya desire abishira mu mufuko amashu ayapakira hariya anya na mugenzi we America yo Igitega uno musiro 11 haranzwe urukundo uko niko ndabibabwira niko murabibona aha labishari anya handitse prison do Gitega cameraman prison do Gitega nkuko nabibabwiye aho twishikiye kuri uno muzi Carton America yari yanyagavuga ati nanje nk'imyaka nafunzwe iyo ngiye kwitaho bagenza banje bafunzwe ndumva ndyohewe ndumva nishimye akagenda aririmba imbere y'umuryango w'ibohero rikuru rya Mpimba ya Gitega agenda ahumuriza bamwe basanzwe bafungiwe ngaha anye natwe nka Iguzen TV tukaba update kugira ngo tubashikire aha canke hari anye Kerichombus hari anye desire hari anye St Baby aracari hajya kugira ngo Thierry hari yarakuye n'agakoti abwira St Baby ati uno munsi ni 11 uno munsi no munsi mukuru w'abarasta munsi wo kwibuka abagenza bacu bafite ibibazo bitandukanye amashu aracapakigwa ibijumbu biracapakigwa n'ibindi byinshi bitandukanye hari anye ndabona n'ibindi ndabona ibijumbu bitandukanye amashu meza hariya nyawe kavuga ati uyu munsi nka 11 reka tugire ico dukora kugira ngo bagenza bacu bagorewe hariya aye cartoon hariya anye Carton America akagenda kumbure nko mamuzi ko ari umuntu w'inkuru umuntu kumburi umuntu agenda aratera inkuru hashitse hose umurasti umuntu w'abantu agenda avuga ati uramusi turi ngaha kugira ngo dusabikanye utwo twarose n'abagenza bacu babohewe mu ibohero rikuru rya Mpimba ya Gitega tukagenda kumburi tuvuga ati uno munsi katubibutse ko abarasta bose muri rusangi tuza guhurira muri September no kungoma ba kugira ngo tubananye dufiringa ya miziki ya Bomare miziki ya Lac Dube nawe nyene yari umurasta aho navuga ko nawe nyene yitavye Imana ariko uno munsi nko kwibuka Bomare umurasta umuntu w'abantu reka tugira ico dukoze Combosaraje sinzi byagomba kumbwira Combosaraje Combosaraje nk'userukira ishyamba ry'abaririmbyi mu ntara ya Gitega uyu manager Eric yarambwiye icumvira ati yamara umunsi mukuru Bomare yifashanya ko yokorana n'abantu batombiye kugira concert muri anniversaire y'urupfu rwa Bomare avuga ati twogerageza ko tuza kuraba bene wacu bafunzwe nkuko mu kindi gihe baraba abagwayi bari mu bitaro tadusa ko twara abantu bamerewe nabi gusumba abandi cyo twashimye nko Bomare yakunda abantu bato kandi ibibazo murimwo bizohera kubera kwisi nuko bigenda kandi nakajumbu twabazani mugafashanye bo namwe mu museruki abandi basohotse bikunze hindani hari nabandi babazi babayeho nabi gusumba mwebwe umutima mwiza wa Bomare murazi nyene byari bimeze yarabundi mugenzi we mwe muserutse ntimuze guca muvuga ati nitwe babihaye gucya nyene hari undi muntu amerewe nabi ndani atarose umwanya wo gusohoka muramuraba ko aho bahita mwibuye mbeko tubashikiriza ibintu rero nk'userukira ishiramo ry'abarivye mu ntara twagiye dusabe uwarondeye yaranaciye no ngahara nafungwa yarafunzwe inshuro zitatu umva ikibazo cyo mu nyororo arakizi
warondeye uburyo akarondera abagenzi bafashanya kugira ngo bibashikire agira icyo ashikirije kugira ngo tubashize akaka ntuturonse muheze dusangire umunsi mukuru n'umunsi mukuru aho yitavye Imana kubera si bose bitaba Imana kugira ngo abantu bagume bakwibuka dusangire anniversaire y'umuhisi Bahereye muri hamaze kuvuza karadiyo mvuga ati Bahereye natwe no munsi nawe yapfuye twakaravye umuntu avuye guhambara karaba murakoze cyane uko Bahereye tubwiye icyo ruse kuvuga ntimuze kwibana ngo nitwegwe babihaye abandi muce mu ngo mucuruze tukumuntu yabicuruje nejo azobagira abandi tugase umwaka uza nta uzoshikirwa ira mukanya baraduha bashiki banyu naho kugira ngo tubashikize dusigaye yego reka dusabe Carton America nko yafunzwe nawe nyene aduha akaziki umwe muri mwe cavuga akajambo kanyuma kugira ngo ce tugira Carton dufanye turyohere kera nari visinga diyawe vise n'abagaragu inka zimaze gushira diyawe bose baranyanga yamani nafuze nkiri muto none garagaje imvi basa leto nganaga diyawe bose babyaye kane fiya sendamubarira fiya sendaraniya eto shakira hanze iyawe nawesemo raka wanaraebye sisigiraba nitu giwe n'amazi yawe n'ubugari budasongoroye wafungwa vumilia kina mwanzo kina mwisho hapo mulipo mutapatoka na mimi nilipatoka natimani korera ubusa mani natimani korera ubusa Bose TV.